burya uw'Imana izokoresha biba muri we kuva kare bikamubamwo ngo atabara abantu. Reka dusangire aya majambo mbanje gusoma umurongo umwe gusa muri kino gice nyene ca 18 umurongo wa 23 aha mu gitabo cyo kuvayo. Umurongo wa 23 uravuga ngo nuko niwabigenza utyo Imana ikabikwemerera bizogushobokera n'abantu bose bazohora bataha iwabo atamwikomo. Muri aya majambo nakuyemwe ijambo ngomba gushimikirako rivuga ngo kugirwa inama n'abantu ntibihagije, twongereko inama y'Imana. Muri kino gice ugisomye havugwamwo abantu babiri. Haravugwamwo umugabo yitwa Yetiro yari w'Imidiyani kandi akaba sebukwe wa Mose, akaba n'umuherezi Midiyani. Haravugamwo kandi na Mose ari w'Imana yahamagariye kurongora Abisirayeli cyane cyane kubarokora ngo abavane mu gihugu cya Egiputa bari bamaze mw'imyaka 430. Imidiyani Mose kugira ngo ajeyo aronke umugeni kwa Yetiro vyavuye ku kuntu yishe umunyegiputa. Ubisomye hariya mu gice cya 2 biriyo muri iki gitabo nyene cyo kuvayo, yishe umunyegiputa yari karagwanya umuheburayo w'iwabo. Amaze kubona bagwana amukubita yumva agiriye impuwe umuntu w'iwabo, hanyuma aja kumutabara acaramwica. Amaze kumwica acamuhamba mu musenyi. Burya Mose ahajyari ishaka ryo kurokora biwabo ryari ko riramurya. Wari umuhamagaro uri kuramurya mugabo atangura kubikora ukutariko nibishika abikora hakiri kare igihe kitaragera. Hanyuma rero Mose aca yumva Farawo ari karamurondera kugira ngo amwice, niko guhungira Imidiyani. Amaze gushikaho usomye muri Bibiliya haratubwira ngo ashika kwiriba ry'Imidiyani. Amaze gushikaho haza abakobwa 7 b'uyu mugabo yitwa Yetiro. Bamaze gushika barategura urugomero kugira ngo ibitungwa vyabo binywa amazi. Bahejeje kurutegura bashiramwe amazi, haca haza bungere. Abo bungere baza kubatesha barabirukana kugira ngo ntibanyweshe ibitungwa vyabo. Ariko Mose abibonye yiyicariye kwiriba. Ntabo yarazi, nta numwe yarazi muri bo kuko yari impunzi ahunza atabona yaja niyava. Aho yicara kwiriba niyabona ibikurikira, niyabona yahavaja. Hanyuma abona ivyabo bungere bagiriye abo bakobwa. Mose arirukanga atabara babigeme, arabatabara abakiza babungere bariko barabirukankana. Mose rero yari mu mutima kuva kera burya uw'Imana izokoresha biba muri we kuva kare bikamubamwo ngo atabara abantu. Mose aza gutabara babigeme atabazi. Burya uwugira neza uwukora ivyiza ntarinda kubikorera abazi, narinda kubikorera abo yamenye. Akorera ivyiza umuntu wari we wese ataravye ngo yamumenye canke ntiyamumenye. Nivyo Mose vyari mu mutima wiwe. Ibi byose bigaragaza ko Mose cyari igikoresho yashizeho kugira ngo azobeho atabara abantu, atabara ubwoko bw'Imana. Hanyuma Mose amaze kubatabara baranywesha ibitungwa vyabo barataha. Bamaze gutaha Isara babaza ati mbega ko mutashe kare? Kumbure bahora bataha batevye kubera vyabagora kunywesha ibitungwa vyabo. Hanyuma baca baramubwira ati twabonye umuntu yari nk'umumarayika basanze kwiriba, twaronse umuntu twasanze kwiriba yadutabaye mu gihe abungere bagomba kutugirira nabi. Uwo muntu rero yaciye anadufasha kuvomera ibitungwa vyacu. Hanyuma Sara babaza ati umuntu yabagiriye neza gutyo yabafashije kubera iki mutamuzanye ngo tumugirire neza ngo tumuzimane? Hanyuma ababwira gusubirayo no kumuraba kugira ngo bamuzane bamuzimane. Baramuzimana. Mose ngo acashima kubana nabo, kandi Yetiro nawe nyene acashima kumugumya mu rugo rwiwe kubera
yabagiriye neza. Burya kugirira neza abantu bizodutunga. Umuntu wese abikora, waba ukiri muto, ubikora mu bushobozi ufise. Ubu yari impunzi, ntiyarazi aba bantu nta n'ikintu yari afise, ariko mu vyo ashoboye kubatabara, inkomezi ziwe yakoresheje kugira abakiza bungere, yarabatabaye, bica bimubehesha haba. Si ivyo gusa, nivyo vyamuhesheje n'umugeni. Amaze kuhaba kwa Yetiro, yararonse umugeni ariwe Zipora. Hanyuma aramumushingira, arabayo. Inyuma zaho Imana yaramwiyeretse, iramubwira ko akwiye kuja gutabara Abisirayeli, akabakura mu gihugu ca Egiputa.